iteka n'umunezero ntangerehe vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Hari amakuru hakomeye cane havugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu umupfasoni Angeline Ndayishimiye. Ntabwo ibintu vyoroshe mu biro vy'umukuru w'igihugu muri presidence kwa Ntare Rushatsi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarihaye ububasha budasanzwe. Turaza kugaruka ku bivugwa namwe mu masoko mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ibiriko biravugwa kuri uyo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. N'ibindi vyose mwagiye muranyegezwa uko yirukanisha abategetsi n'izindi ngingo zikomakomeye yoba afata. Mbere hakaba hanavugwa yuko ngo yoba ariko arakoresha imfashanyo ihabwa Burundi akayikoresha mwishira hamwe ryiwe. Ivyo turaza kubigaruka ko muri hano makuru mu buryo bw'ido nido. Hari amakuru yamaze gushirwa ahabona ko umupfasoni Angeline Ndayishimiye yigaruriye amafaranga atari make ari mu mfashanyo zakoreshejwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubw'amagara y'abantu maze azihindura imfashanyo zikoreshwa n'ishira hamwe ryiwe. Muri hano makuru muraza kuvyumva. Muraza kumva kandi ukuntu umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye afise ububasha budasanzwe. Akarorero hari ingene ariwe ngo yoba yarikuje umushikiranganje Kapitoline Niyonizigiye. Muraza kuvyumva muri hano makuru mu buryo bw'ido nido. Turaza kubabwira kandi ko umupfasoni Angeline Ndayishimiye atanga amategeko ku bashikiranganje ajanye n'abantu bakurwa be n'abagenwa mu mabanga. Ivyo navyo muraza kubikurikira muri hano makuru. Hari n'ibindi vyinshi, imyidogo myinshi ikura mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Imyidogo myinshi iva mu biro vy'umukuru w'igihugu mu bakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gushika ubu Diomede Nzeyimana n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Turaza kubigaruka ko navyo muri hano makuru muraza kumva n'ibindi bitandukanye. Kuba tarakurikiye amakuru twabashikirije turaza kubabwira nanone ico Everine Butoyi apfa na Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Turaza kandi gusubira kubibutsa abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu batabaza ko babangamiwe n'umupfasoni Angeline Ndayishimiye. N'ibindi vyinshi cane muraza kugenda murabikurikira mu buryo buramvuye. Vyo ndakwiri subscribe kugira igihe cyose dushize ko inkuru rajuba mu bambere bashikigwa nazo. Ado makuru tuba twayatohoje rya nino. Hari biya vyagiye biratangazwa mu bimenyesha makuru. Hari amakuru tuba twavanye mu masoko yacu yegereye abategetsi. Hari biba biriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ayandi makuru yose yagarukwa ko ntandi namwe ushobora kuyaronka atari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Namakuru rero aba avugwa mu bisata bitandukanye. Ububasha budasanzwe bw'umupfasoni Angeline Ndayishimiye. RPA imenyesha ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye afise ububasha budasanzwe. Akarorero RPA itanga n'ingene ariwe yoba yarakuje umushikiranganje Kapitoline Niyonizigiye inyuma y'urugendo rw'i Dubai muri Munyonyo 2022. Muti none ivyo vyoba vyaragenze gute? Amakuru yamaze gushigwa ahabona nuko umushikiranganje Niyonizigiye ngatashoboye kujana n'umurwi w'abatimbo bo mu Gishora kubera yoba yari yahawe itegeko ryo kujana abana b'umukuru w'igihugu, nawe aca yiyongera ko umwana wiwe bene umwana w'ubundi mutegetsi mu bushikiranganje. Amakuru yatangajwe na RPA avuga kandi ko umupfasoni Angeline Ndayishimiye yigaruriye amafaranga atari make ari mu mfashanyo zakoreshejwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubw'amagara y'abantu maze azihindura imfashanyo zikoreshwa n'ishirahamwe ryiwe ku buryo bitanguye gutera amakenga abafasha Uburundi. Ayandi makuru havuga ko umupfasoni Angeline Ndayishimiye atanga amategeko ko kubashikiranganje ajanye n'abantu bakurwa be n'abagenwa mu mabanga. RPA kandi hiravuga yindi myidogo myinshi ikura mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gira mu ncamake y'ano makuru ukwivanga k'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu bikorwa vya leta birahungabanya amabanga y'umukuru w'igihugu hamwe n'inzego zitandukanye. Ivyo tubibwirwa n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu aho bavuga ko uko kwivanga guheza ukagira n'ingaruka mbi kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Akarorero ka mbere baduhaye nta kikurwa ry'uwahoze ari umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi umupfasoni Kapitoline Niyonizigiye. Uwo mushikiranganje yakuwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwa 18 Munyonyo mu mwaka wa 2021 amuhora ko atatwaye abavuzi b'ingoma bo mu Gishora mu ntara ya Gitega mwihiganwa ryabereye mu gisagara ca Dubai mu gihugu ca Emirats Arabes muri uko kwezi nyene kwa Munyonyo mu mwaka wa 2021.
2021. Ico gihe umushikiranganje niyo nizigiye yagirijwe ko yari yatwaye inshuti ziwe zibiri n'inshuti imwe y'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe mu kibanza cari kugendamwo abatimbo. Ico abantu batamenye nuko ingingo yo kudatwara abo batimbo yari yafashwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, aho yasabye ko ivyo bibanza bigendamwo abana biwe bose. Ibibanza bitatu byari bisigaye akaba ari byo umushikiranganje hamwe n'umunyamabanga mwishikira wiwe bashizemwo inshuti zabo zitatu, ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye akura mu mabanga yabo umushikiranganje n'umuyobozi mwishikira ku ngingo yafashwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Akararo kagira kabiri na kajagari kamaze igihe mu rudandazwa rw'igitoro. Radio yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu yarigeze gushikiriza amakuru ajanye n'ishirahamwe rishasha ridandaza igitoro bita Prestige rimaze igihe rihungabanya ico gisata mu gushora muri Kongo y'intwaro rusangi. Igitoro kiba cagenewe Uburundi canaguzwe amahera avuye mu kigega ca leta. Iryo shirahamwe Prestige rikaba ngo ryo barisigaye rikoresha amafaranga ya leta ku nyungu zaryo, tuzobigarukako. Akararo kagira gatatu batubwira ko mu mabanga Angeline Ndayishimiye asigaye ajejwe mu biro by'umukuru w'igihugu, aho asigaye anakorera ariwe asa n'ubujejwe hafi imigambi komakomeye mu bisata by'indero, amagara y'abantu, kurwanya ubukene no kugaburira abana mu mashure. Ivyo rero ngo bituma abafasha Burundi basigaye bahitamwo guhagarika imfashanyo zabo mu migambi imwe mu ntumbero yo kwanka ububasha burengeje Angeline Ndayishimiye yiha mu kugomba kugenzura amasoko yose hamwe no kuyahagararira ico bita mahene de projet mu rurimi rw'ikinyamazuru. Ivyo rero ngo biri mu bituma haboneka umuco muke mwitunganywa hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'umurengera arenga mu mamiliyaridi amajana n'amajana. Iruhande y'ivyo byose umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ngo araha amategeko abashikiranganje ba leta ku bijanye no gukura mu mabanga canke kugena abategetsi batandukanye. Gushika ubu umuvugizi w'umukuru w'igihugu Arenziyo Nzeyimana ntaragira ico abivuzeko. None izindi nkuru zagiye zivugwa cane ku mupfasoni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Hari inkuru yamaze kuja habona imenyesha ko ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la fonction publique ribaze amezi atandatu ritagira umuyobozi mukuru kuva Anosiate Sendazirasa atanze imihoho. Amakuru abandanya avuga kandi ko muri mukakaro 2022 Perezida Ndayishimiye yari yagenye Everine Butoyi yahora ari umuvugizi wiwe ngo aje kurongora iryo shirahamwe. Ivyoba bitanezereye na gato y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. RPA inatomora ko Angeline Ndayishimiye yubahutse gutabura itegeko ry'umukuru w'igihugu ryagena Everine Butoyi. Iryo shavu rigera hiyo riva kuki? Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arafise bubasha bwo gufuta ingingo ifashwe n'umukuru w'igihugu. Angeline Ndayishimiye asanzwe ari nawe mutambukanyi wa mbere w'umukuru w'igihugu mu Burundi akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Hari n'ayandi makuru atandukanye yagiye aramuvugwa ko yoba yarakuje ko n'umuryango winjira mu biro kwa perezida, ngo kuko kugira winjira kwa perezida ubanza guca ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu baratabaza. Abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu baratabaza ko babangamiwe n'umupasoni Angeline Ndayishimiye. Ibi biri mu nkuru yaraye yishizwe habona na radio RPA. Abo bakozi bidoga ko Angeline Ndayishimiye yivanga mu mabanga atari ayiwe, ko ko ngo akenera gusoma dekret z'umukuru w'igihugu, gari naho havuye ko yatabuye yigena Everine Butoyi mu burongozi bwa Mutuelle de la fonction publique. Abo bakozi bakaba bavuga ko Angeline Ndayishimiye yimuye ibiro vyiwe yegera ivya Perezida Ndayishimiye, acaranakura ko umuryango winjira mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo agume akurikiranira hafi ibihabera vyose. Abo bakozi bavuga kandi ko Angeline abatera ubwoba mu kubategeka ivyo bakora, akababwira ko ngo batabikoze uko ashaka ngo baca birukanwa. Rero vyatanguye guteza ikibazo gikomeye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu baridoga, ariko nanone abantu bakibaza ubwo bubasha budasanzwe Angeline Ndayishimiye iyo babukura hehega yemwe. Aya makuru rero inyuma yaho amaze gushirwa habona ibintu vyatanguye kubera nabi, aho bariko baravuga ko Angeline Ndayishimiye yoba ariko arinjira mu mabanga atari gwiwe, ngo kuko biboneka ko ahubwo ngo yoba ariwe ariko aratwarira perezida, ngo kuko yatanguye
yemeye kwivanga mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Bamwe n'abandi rero bakaba bagiye bagira ico bavuze kuri izo nyifato z'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Bamwe bavuga bati none niwe atwaye igihugu ko abanyagihugu tutigeze tumutora ngo aturongore, kuki afatira ingingo umukuru w'igihugu twitoreye? Ibi ni akamaramaza nta handi biba atari mu Burundi. Uyundi ati ibi ni agasuzuguro kubona afata ingingo canke se umugabo wiwe yofata ingingo nawe agaca azifuta. Ibi bintu birababaje, ni akamaramaza, ni akagaye karenze. Ati none twagomba nk'uko mubikora mudutohoreze biografi ya Angeline Ndayishimiye, naho yize naho yahereje. Ati ibi bintu ntago vyoroshe, nga n'isura yiwe ngiramuranga ko ari umupfasoni akwiye kurongora igihugu kweri, ngahava akubita kudeta umugabo wiwe ngo yamara we ntafyina mama aho ngaracamwiga. Ewega ngo ibi bintu ni akamaramaza, iherezo ry'amajambo ngo nta yandi. Ati abarundi ngo harageze ko bahaguruka kuko ibi bimaze kuba iseseme mu gihugu, ngo poorest country in the world. Ati igihugu gikenye ku isi. Uyundi ati ngati tumusabe azotandukanye ibikorwa vy'igihugu n'ivy'umuryango muri presidence simuhira kwa Mutama Neva. Ati niyibuke rero kuko nawe amategeko ngaramuraba. Uyundi ati ivyo muvuga ngo ndiko ndabiraba ngo ngibaza aho bizoherera. Ati ndumva bigoye cane. Ati ibi bintu ntago vyoroshe. Ati ndabona kugumura bene Burundi ngo biborohera. Ati ni hatari kabisa. Ati mukomeze muhezagirwe kuko inkuru muvuga ni ukuri, twebwe u Burundi tuzotera imbere bigoranye cane bivanye na mentalite dufise. Ati yirukana abakenyezi yikeka ko bamusamburira. Ati nakamaramaza. Ati rega ndumva niwe akinyiganza mwibanga. Ati kudeta ahava ayikubita umugabo we. Ati nakamaramaza mu Burundi ngo abagabo nta jambo tukigira, ngo birarenze bigenda uko ngo kumengo ati niwe mukuru w'igihugu. Ati bibizoherera hehe? Ati dukomeze twumigwa mu Burundi kabisa, ngo ntivyoroheye, ibanga ryoroheye kuguma pe. Ati mukama dutabare kweri, ibi bintu ntivyoroshe. Bamwe n'abandi hivyo nivyo mu vyumviro bagiye baratanga kuri iyi nkuru ya Angeline Ndayishimiye. Amakuru yose avugwa hirya nino tugenda tuyabashikiriza umunota ku yundi. Mpfuza kurejo mu mbere bashikirwe n'amakuru n'ibiganiro vyacu, rafyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikaca igushikira ubwo nyene.